Sheri. Kumbona kamugora kambutse. Abana nagiye n'amahoro menshi. Genda muri dushe. Wowe hanze turuhuke shusho. Sheri ariko ufite ibibazo mu buzima. Akute. Kama nsanze ndekure. Hano bone kunyumviriza. Nasipuka. Sheri sukoga gusaba dushaka. Niwejeje koga nandi. Ibundi naho ngiki gitanda ngaha. Nimba ushaka kuryama igitanda ngiki nturyame hamusinzira. N'ibindi uri kurarondera n'ibiki. Sheri nenda kwatsa ikintu kimwe. Wowe byukuri uravye igihe giheze je nawe tutaruhukana mu gitari. Nta n'isoni wumva. Yabona we naho nyagiriza mufise abantu hariya. Ahubwo wowe ndagenda ngira nawe ugacugira gusigaranye mu gitari. Ubu urabonye rero ko bituherera ngaho nyene utangiye no kunyitsa indaya rero jewe. Uri kuranyitsa indaya ku buryo nzana n'abagabo ku gitanda cy'iwanje jewe n'umugabo wanje. Umvize ndakubwira ikintu kimwe. Wubahiriza umuntu ibintu bayakubariye nimba ntashaka koga nimba ntashaka kuryama nuko haba ari ikindi kintu bashaka. Shimubeze gute none? Ibyo ushaka ko batagukorera nawe ntubikorera abandi. Kubera iki je wambwiye ngo ndi ndaya ngo hiyo mu muji je umugabo ndabikubwiye amatwa cyashinga ukamera amahembe ibyo bikura hehe wewe? Umvize ndakubwira ikintu kimwe ubona menye. Abagabo mwese tuba dusanzwe tuzi ko musohoka ko muje inyuma y'ingo zanyu ko muje kuryamana n'abandi bakobwa ko mwebwe ni mu bwana kamwe. Ariko abagore nta mugore apfa gusohoka ngo aje inyuma y'urugo. Ikindi nacishe jewe ndashaka guteka kubera ko jewe numva shonje n'umwana wanje yari yambwiye ko shonje je ngo banigire mu gikoni. Gabanya kwanza amajambo. None ndakubatse wewe hari akaziriko bakuziritse ku kuguru gatuma utagenda wewe. Wewe kubera ko nawe utibaza ko nawe usohoka ingo urenga ingo wewe. None kabuki no kubwira tujyame tugira ibi nibi Sheri je nagerageje gusigura ndakubwira we nimba ushaka kuryama nanjye udikeje gutekera umwana hamafungure. None ubu mwanya wo kuva sanga izi saha za saa 5 z'ijoro nibona yuko wogenda gutekera umwana n'inzira y'Imana banze kumenga ura muzi kwagorana abashaka ibintu arakubwira ko atajya umuceri mwatetse umuceri umuvura yijyanye ashaka kugiriraja Izasheza no kwimana batumviritse basize ko ndakumva n'ibindi ushaka numvirize n'ibiki babagiye no kuri kwimana numva je numva no kuri numva nyene ndavuye muri dusha wumva iki ndakwinginze shushwaje Ingo ndabisaba. Mama, ikintu gitumye ndaguhamagaza kugira ngo tuganire. Jewe ni kuri muri runo rugo. Twandabona ibintu biguma bibandanya bibanabi. Umwanya wese kumambwira ko nkeneye nkaguma ngerageza kumubesha ukuntu nikuza yibi nibi ariko namaze kuruha ibaze nkeje mujira yashetse no gufata ku ngufu tempo ntago ndamubesha ndambwiye ati je umwana wanje yase kurya umuceri yambwiye yuko ashaka kurya ibiraya ngomba ngende kumutekera ashambwiye ati umwana yamaze kuryama umutegereza ngo ati mugabo ni bwa yaryamye atari yenegeza kuganda guteka ibiraya kugira ngo afungure nuko byagenze manzo nkora icyambere nambere ndagushimiye wanaciye n'ubwenge uko ngene wamuhenze yuko umwana yase gufungura kaza kumutekera ibindi ubwe kanyana urazi kare wafise wanje azi kare mwana wanje nkunda ndakwinginze ntiwemere ko ruyaruka mu migamana mutagiye kwa muganga kandi urabizi neza ingene nakubwiye mama irega ikibazo gihari mangira ubwo bwo kuntu nogenda kwa muganga kuno mugira ngo tujane kwa muganga kwipimisha umugera unafise ubwoba ubwo umutinya mubiki mubwire nyene hakiri kare n'ubundi bwo bwazo gufata nk'ubu cyane nk'ukimwe wumva utamugira kandi akaguma kugora ushaze gufata ku ngufu
umukanda gutoza umugambi ubonye agumya kugora akaguma ashaka gufata ku nguvu n'ubundi uzocuza ndakujana ahantu hehe mama hari umuntu ufise agorora ibyagorana gute ko nariko ndagutahura bimeze gute hamwe nubwo yoba asara gute nubwo yoba asara akadozi idarapo umutwara ngaha mu kantu k'akazingi gutyo ugacurika ugacurura ugacurika ugacurura ukaryamika ukabyuma ko mva bintebwa baba bikagenda gute nawe ko zogenda ku mupfumu no jewe ndatinya kuba pfumu kubera ukuntu habasanga ndamuhaye umuti wo gusanganisha umugabo wanje ukaba mviba tinya abapfumu jewe umuntu mubi yuko nokwipfuriza umwana wanje kapfakara urabona ko nokwipfuriza ko wopfakara jenda ko nka yuko nokujana ku muntu atuma yica umugabo wawe usaramworosha agatekereza hamwe ukoze icyo ushaka cose nkubu ndamubwiye ntusa kuryamana iyo ntanyene byose wowe umutegeka icyo ushaka muraryamana ushaka ukabirega ikareso zawe akazimesa akamesa amashuka n'amasutiye akamesa n'ukukoropa agakoropa n'ibyombo akabyoza kiriya kintu cose umubwiye gukora aragikora urazi imyaka je nabayeho umugabo wanje ndamukorera ikintu cose ntagenda muri dusha koga hamibeka akayisigaye akabajenja kuyimesa cyumvaga gukoresha nk'umukozi kandi rero bibona we wari nikunda ibujumbura afite umukozi nanje no ruguru nta mukozi n'umwe yigeze ampa kugira ngo amfashe n'akazi mva ku kazi shika mpangayika ibaze nawe kuva ku kazi kumumetsera impuzu guteka ibyo yakuye ibujumbura azana kubirunda kuri wewe uri umukozi wiwe aho bukera jewe inkoko niyo ngoma ahubwo nzona kwizurira tugende jewe manze ndamukoresha nawe nyene manze ndamwishura inshuro yankoresheje nawe nyene manze ndazimwishura ni kumukoresha nawe ariko ntavyamenye ko imiti namuhaye ntakimenya aza kano kugiye nkidasha nta n'umuntu ntazomenya ko ndiko ndabimukoresha uciriye n'amate hasi nzokwigarama umuntu akubajije ati kumwe ngo rusigaye ari urujuju uvuga ati ni Imana yabikoze umuntu akubajije ati ko ari wasigaye ameza uvuga ati ni Imana yabikoze uvuga n'umugabo wanje asigaye ankunda cyane asigaye ankunda gose yanka ko nduha ashaka ko namikara konsa neza ko mbyibuha nta bindi uvuga ndabazanye ngaha kugira ndababwire yuko nshobora kumaraho ikiringo c'amezi 2 ntari ngaha mu Burundi nanje byanshikiye yuko urashaka kujyayo utari mu Burundi ugomba kuja ndagomba kuja muri Kenya ni kuvuga bampaye imisiyo yo kuja muri Kenya hariho ibintu ngiye gukora icyatumye ndabahamagara kugira ngo mube ngaha kumbure n'uyu mukozi wacu abimenye yongera abimenyere ngomba nsigerasi ndagisikirike asuzo kwisabike ndabasize ngaha nk'abantu nizeye sindabasize ngaha nk'abantu nizeye mucungurugo neza ntihagire ikibazo kizoba ntuzumugore nawe ntuzugoruyo bose bazorucunga ntangora zorucunga kabisa usana ta ntazagira uzotaha ijoro ntihagire uzotaha ijoro muzoba abana beza ndavyumva wenda kwizeye urazigiye dukoranye nta kibazo je tamu nta kibazo sa uwo muramenyeranye murazinanye nuko rero nasizo kwisaba uyu okay je rero ku munsi uza ndashobora kuburira indege hanyuma ngende muri Kenya nzomara y'amezi 2 cyari cyo nashaka kubabwira bose mani zo kujya imbere kabisa ushikabaho kanuze twibagi we ufise amajambo menshi hoki genda urondera ibyo kurya hoki genda igira ngaha kandi ndakubarira kandi kubisanzwe ndashatse abanza agenda ndabwire kino kintu ni ukuvuga aya mezi 2 ngiye kumarayo ndabasigi ndazi muri babiri
500 ntimuzozimara ndagusigira 500 kila kintu cyose uzokenera azosaba wewe umuha amahera ntihagire ibintu muzokonona muze mube abantu babasirinda gusenga kubera nzi n'ubundi wewe n'uyu mukozi murabavukanye ndabizi neza ndazi ko atakibazo mubanye neza kuko je urabona hariho n'igihe nigira ku kazi nkararayo nimukirana ngaha kuranga muri bari navyo ntibitsobananiye nkisa nzi mwifatira ururero nze nsanga ibintu bimeze neza urugo rusa neza atajisho wancishamo none mbwira byogenda neza yego ndabyizeye ko bizogenda neza nuko Fei, sa uri mazigera yirera arayerera no kuri kwimana kumbe gusigara uzempera gose aguma je gukina amanuka hariya duga amanuka doga uri zempe we mbwire papa ko amuyerera umusambi wazo ko azosubira kuyerera sinzoza kuyerera tugunda mu maso nasabye imbabazi sinzoza kuyerera kahosha mumpera amashi menshi ntarazi kuyerera atora igihano kwanza tuzomuha sije atora igihano tuzomuha usuye kuyerera tuzomubwira iki nzomubita kuko kubitagusa azofukama baca bagushira akabido ku mutwe umara iminota 30 kari ku mutwe kubera akazi ko ntagakubita nje gituma kabyenda wamenye uzonkobera nzogukubita na jewe shaka ikintu cari kinzanye Imana yangiriye ubuntu muri famille Imana yatugiriye ubuntu narose promotion inyuma ya 2 semaines ndashobora kuzoba ngiye muri Kenya nzomara y'amezi 2 ariko nzoca ngaruka nibaza yuko ari promotion nzoza kumbure tuva ngaha tuca twubaka inzu nziza kuko iyo mission irashobora kuzoba irimo amafaranga menshi cyane ashoboka ku buryo bw'uko nzoza mugatagata mukaberwa ibintu bikaba bimeze neza urumva mu nsengero ngo urugendo ruze bigende neza ibintu bize bigende nyene nk'uko Imana yabiteguye yego now utagira je muri Kenya papa gira je muri Kenya muraryohewe go ibondo sorry gato nyene tutuganira now sa ndumana fei maze ganire na tonto gatoya nende bishimira shaka ndakubaza ushaka uje muri Kenya gukora iki none ndagusubiremo ntiwabyumvise yuko jewe ngomba nje muri mission y'akazi ntiwabyumvise warambonye ko ndikijuje jewe muri bino buzima urabona ko bumfata uko ushaka imyaka twakoranye ku kazi nta munsi n'umwe bari bwigere bakutora ngo bakwiyumvire ko nguje muri Kenya ubu wagiye Bujumbura niho bakwiyumvira ko ngutore utwara muri Kenya banze wumvirize wenda twite ikigango bizi aho niho kwigira umuntu w'ikintazi ibyo ntibyokunda jewe urazi iyo wakoze neza barara ukuntu wakoze nk'ubamwe mu baganga b'umwaka bakoze neza bambwira turakwiye kuja kungura ubumenyi muri Kenya amezi 2 gusa hanyuma uronke ubumenyi bwo kugira operation abantu barwaye mu mutwe wabonye abakobwa y'Ibujumbura ko wabamaze inda ya Bujumbura wahereye ku ya mbere ku ya kabiri ku ya gatatu ku ya kane ku ya gatanu wazihe tuje zose ubonye ngo nibyohera ngaho uje no muri Kenya uje guhetuza inda ya zaho niba bya bintu birakuva mu mutwe n'izina ry'Imana ubujika ubupfuka birakuva mu mutwe abura kutambana n'ikijuje gute
ndiko ndakubwira amakosa uri kurakora utangura kumbwira ngo ibintu birava mu mutwe warize ngumeze nk'igipfu ikintu kitigeze gisoma none kuja muri mission mu kazi ivyo ntivyamye hari abantu bataje muri mission imyaka twakoze imyaka twakoranye ku ishuri twigana hose tugenda tujana kubera iki ubu unye botora bo kwiyumvira kuri wewe hake twara dukora niho ukora neza ibyo wari ukora ni ho rutoka mu bandi ko tabiga bimvira kwiyumvira ngo gutora kwindi byo kwiga ubu rero wagiye bujuma nawe ushaka kunyimvira ko kwashatse kugutwara handi ego nkese ne ushaka batwara ibiduna byose ikiduna nkawe kirofa nibyo upfa gutwara haniya we nawe bo kwiyumvira ko wagira operation mu wewe mu mutwe utangiye kumva nakwenda ikijuju ndikiduna none ubu rero ugiye kurondera ibitari biduna hariya anye urongore umvise ndakubwira ikindi kintu kimwe byo ndakubahishije imbere y'abana ndaguhagurukije mva imbere y'abana zo kuvuganiriza ngaha hajeje nyene utangiye kumva nakwenda ikiduna nafise ubwenge mu mutwe newe ushaka ngire gute basi ndabifate gute umva ngararize igihugu wewe sinabwiye ugararize cyangwa ugira iki n'iki ukora ibyo ushaka n'umutima wawe nanjye nkora ibyo ushaka n'umutima wanje wose icyo umenya n'ugenda uzombona uwagiwe